Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura vyose uwu munsi. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukomanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV bivanye na YouTube ukoresha, urashobora gusanga handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uduhaye intererano yawe yo kuja turagushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. No kwibutsa ko tugushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Ano makuru haraba yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Martin Teretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano asaba ko itariki ya 31 z'ukwicumi 2023 imihana yo mu gihugu cose izoba yahejeje gutegura ukuntu yokorora n'imiburiburi inkwavu 5. Akaba yabishikirije mu rwete yandikiye inzego zose zegukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati kuva kuri baburamatari gushika ku bakuru b'imitumba bagize igihugu. Vyose uko vyakabaye turabandanya kubikurikirana hama tubibashikirize vyose kamwe ku kandi ngaha kuri ino mboneshakure. Utegerezwa gusa kutaja kure. Nayo mu bindi kandi ivyaha vya General Alain Guillaume Bunyoni vyaraye vyongerejwe. General Alain Guillaume Bunyoni yitavye sentare Ntahinyuzwa ubugira kabiri mu ntahe y'icese yabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega. Mu vyaha 5 yahora yagirizwa yaraye yongewe icaha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. General Bunyoni n'uwumuburanira babandanije gusaba ko yorekurwa akaburana yidegemvya kubera ubuzima bubi apfunzwemwo n'indwara ikomeye agendana. Nk'uko vyagenze ubwa mbere, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yavyamiriye kure. Insiguro nyamukuru yatanze hakaba ari iyo yuko Bunyoni ashaka kugandagura umukuru w'igihugu. Vyose vyinshi kuri ano makuru ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi ese Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwigiza kure General Jules Ndihokubwayo? Iki ni ikibazo benshi bibaza inyuma y'aho inama nkenguzamateka yemeje kw'igenekerezo rya 11 z'ukwicumi 2023 General de Brigade Jules Ndihokubwayo nk'umwe mu bagiye guserukira Uburundi mu makungu. Jules Ndihokubwayo akaba asanzwe agendanira umukuru w'igihugu, hakaba n'umukuru w'ibiro bijejwe kwakira abashitsi b'iteka chef du protocole d'etat. Jules Ndihokubwayo kugeza ubu ni inkingi ikomeye cane mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye na cane mu bijanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu. Abipfuza gutembagaza Ndayishimiye kugeza ubu babona Jules Ndihokubwayo nk'intambamyi ikomeye mu nzira yabo. Abarongoye igisirikare n'iperereza ry'u Burundi nabo baratinya umwanya n'umwanya ko bashobora gusubirirwa n'iyo ntwazangabo, mbere bamwe bakagerageza kuvyamirira kure mu gukwiza amakuru atandukanye kuri Jules Ndihokubwayo. General Jules Ndihokubwayo ni inshuti ya Perezida Ndayishimiye akaba n'uwo bagendanye kuva bakija ku rugamba rwa CNDD FDD. Naho avugwa ko yari umugwanyi akomeye, Jules Ndihokubwayo hari mu ntwaramiheto zitorohewe ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yagumye agerageza kumwigiza kure, amwima ipete rya generale amucisha ko benshi mu bari munsi yiwe. Jules Ndihokubwayo akaba avugwa nk'intwazangabo yahatswe kugandagurwa muri ubwo butegetsi kuko yatinywa ko yohava aba mu bamutembagaza. General Ndayishimiye yoba ari we yamukingira muri iyo myaka. Hari amasoko avuga ko Jules Ndihokubwayo yoba ahawe iteka rya ambasaderi ariko akazoguma mu Burundi. Abazi uko Ndayishimiye yahora yizigiye General Jules Ndihokubwayo bibaza ingene vyoba bihindutse akarungikwa guserukira Uburundi kure. Nk'uko bigenda iyo intwazangabo zikomeye zitakaje icizere,
Bamwe bibaza impamvu Jules Ndihokubwayo yemejwe indwi yose inyuma y'iyemezwa ry'abandi bazoserukira Uburundi hanze. Hamwe vyoba arivyo vyosigura ko hari ikintu gikomeye cadutse ku munota wa nyuma hagati ya Ndayishimiye na Ndihokubwayo. Amasoko yacu y'ibanga yo kugeza ubu yemeza ko ata mugambi uriho wo kurungika hanze Jules Ndihokubwayo. Ayo masoko akaba avuga ko Jules Ndihokubwayo agiye guhabwa iteka rya ambasaderi extraordinaire et plénipotentiaire rikunze guhabwa chef du protocole d'etat. Muri ico gihe akaba azoba ahawe iteka ariko akagumana amabanga yahorana yo kugendanira umukuru w'igihugu. Uwufise iryo teka arashobora kurungikwa n'umukuru w'igihugu kumuserukira mu bikorwa bitandukanye mu makungu, nk'uko mu nyuma ashobora no kumugena kuja guserukira Uburundi mu kindi gihugu. Ivyo ayo masoko avuga bibaye arivyo, Perezida Ndayishimiye azoba ashatse no guhumuriza abafise ubwoba ko bashobora gukurwa umwanya uwo ari wo wose bagasubirizwa na Jules Ndihokubwayo. Tubitege amaso kuko umurindi w'ibomborabombora mu nzego z'igihugu ntusanzwe muri ino minsi. Nayo mu gusozera ano makuru ntunyemerere ngushikirize ino nkuru iriko iravuga vyinshi kuri Abere Ayishakiye. Abere Ayishakiye benshi bazi ku izina rya Gahini ni umwenegihugu avuka ku mutumba Gakana, komine Kirundo n'intara ya Kirundo. Nta shure na rimwe yize mu buzima bwiwe, hakaba mu vyo kwandika no gusoma atana kimwe azi. Afise imyaka 48 y'amavuko. Mu buto bwiwe yamye ari umube gito kuko yama mu mishwamirano y'abagenzi biwe, kuko abatiye impuzu ntiyayibasubiza. Amaze imyaka 20 yaciye yinjira igisirikare ca leta hari mu mwaka w'1998, aho atatevye umushahara wa mbere akiwuronka. Yihutiye gutahana mu rugo Miburo Veneranda, umupfasoni wiwe wa mbere, kuko yari yagiye mu gisoda asize amuteye inda, aho yamuvyaye ko amahasa umuhungu n'umukobwa. Ubu akaba amutungiye ku mutumba Mukerwa, komine Busoni, intara ya Kirundo. Bakaba bafitaniye abana 4. Ntivyatevye, ya ngwara yo kwiba bagenzi be ntiyaheze. Yahavuye ashimana mu misho n'umugore w'uwo yacungira ubuzima, aho yakorera mu Rutana, aho bivurwa ko bagiye ku rugamba. Abere aca arasa uwo yari ajejwe gucunga. Ivyatumye hacata igisirikare c'igihugu, hakaba hari mu mwaka w'2003. Aca ahitana wa mugore wa wa musoda n'ivyo bari batunze vyose, baca baja mu Gakana aho baba n'uyu munsi. Uwo mugore azwi ku mazina ya Mama Shanera kuko bafitaniye abana 2 harimwo na Shanera nyene. Kuva ico gihe yaciye atangura gukora urudandazwa rw'impuzu, ibirato n'imyunyu hamwe n'amasabuni. Mu mwaka w'2006 umugambwe CNDD FDD umaze gutahukana intsinzi yo mu mwaka w'2005, niho yafata ingingo yo kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Baca bamuha gutwara imbonerakure ku mutumba wa Gakana, yirirwa akubita abana n'abakuze. Mu mwaka w'2010 bahavuye bamushimira, baca bamuha gutwara imbonerakure muri komine Kirundo, abanje kubitanga ko amafaranga menshi. Muri ico gihe yakoze amabi menshi kandi y'ubwoko bwose, harimwo no kwiba. Akaba yari amaze igihe akora urudandazwa rw'amabuye y'agaciro, yayakura mu mihingo myinshi. Aha twovuga nko kumukerwa, Canika ndetse n'ahandi, kandi ivyo vyose vyokorwa bidaciye mu mategeko. Muri ico gihe ubutunzi bwagumye burwira, nk'uko n'amabi nayo nyene yagumye arwira. Hagati y'umwaka w'2010 n'umwaka w'2015 yahavuye ahabwa gutwara imbonerakure mu ntara ya Kirundo, aho yaciye aronka ubudahangarwa mu makosa yose yagiye arakora, harimwo kwiba ubutare mu mihingo yose y'intara ya Kirundo, co kimwe no kunyuruza abantu, kwigira uwo mu rwego rw'iperereza hakaza anyaga ivy'abandi n'ibindi. Mu mwaka w'2021 yavuye arongora umugore agira 3 azwi ku izina rya Ngabirano Florence,
amwatse umudandaza azwi ku izina rya Mudende Theoneste batazira Gasongo asanzwe akorera mu Kirundo kandi bakaba bari babanye na Florence biciye mu mategeko ariko kubera kwa kuntu intara yapfuye nta na kimwe bamugize tubibutse ko yanajanye agahanga k'umutwe w'umuntu kuri uwo Gasongo kugira bace bamufata apfungwe bace bibanira na Florence batarinze kubaka iyindi nzu ariko Imana yarakinze bica biragaragara ko ari Abere yatwaye ako gahanga k'umuntu ariko inzego z'ubutungane mu ntara ya Kirundo nta na kimwe bwakoze ubu akaba amutungiye mu gisagara ca Ngozi ariko mu minsi mike haramushira aho ariko amwubakira impande yaho yubatse ihoteri aho bita muri Nyange Bushaza mu gisagara ca Kirundo kubera ivyo byose twatondaguye bituma abo bita abansi b'intara ya Kirundo baca ku banyamakosa nk'abo nyene kugira bafashe mu kwica intara abo nabo bakabemerera ko bazohora babakingira mu bibazo byose bazohura navyo mbeko muri CNDD-FDD mu gushiraho inzego bakunze kwisunga ingingo zerekana ko umuntu aba ari intungane kandi bizwi ko hata munyamabanga w'intungane hatunga abagore batatu n'abarenga kuko abagabo yagiye yangaza kugira yigarurire abagore babo ni benshi muri kwa kwitanga kwiwe rero mu bugizi bwa nabi yaraye ahawe gutwara imbonerakure zo mu ntara nshasha ya Butanyerera abanje gutanga amafaranga menshi kuko yabona ko avuye muri ico kibanza yohava aca apfungwa kubera amabi yagirizwa mbeko bizwi ko umugambwe CNDD-FDD wasize Imana imbere Imana iremera umuntu arongora abagore barenze umwe abenegihugu bo mu Kirundo barasaba umukuru w'igihugu hakaba ari nawe arongoye urwego rukuru rw'inararibonye gukora amatohoza yiwe yibonere vy'ukuri ko atari ivyiza bariko bararonderera intara nshasha ya Butanyerera kuko bamuzanye kugira bamukingire nawe yongere abakorere ivyo bashaka atari ivyo gukiza intara amakuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uyundi ariko akoresha mu mabi nkayo ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye ejo utegerezwa nyene ni ukubandanya ubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ugire ibihe vyiza